Nakuva igihande cyose ni cibirayi. Ruhande kurimo nugwa ibiraya. Ibiraya by'imbuto. Zirobanuye. Nkuko mu mahangiro dusanzwe dufise arayo kugwiza imbuto kugira ngo tuzigwirize abende gihugu bashobore kuronka akabuto karobanuye hafi yabo kandi ku giciro ciza. Rero ni mwiyo ntumbero nyene mubona umurima mwiza twarimye twimirije kwimbura nkuko twebabwiye ziri ku rugero rwa prebase. Ni kuvuga twe tugomba dushe twimbura amabaze abandi bagwiza mbuto cyangwa abandi barimye baze kuguriraho kabuto kimbuka. Murabona ibiraya ikiraya ca kijambere murabibona Tubone. raba menya Raba wewe ibiraya sha. Sha Braz. ikiba cita ikiraya c'amahasa Ikiba kita gute mu Burundi? Kirundo. Kirundo murabona ibiraya vya Kirundo murabona sha yo niko ari binini ni binini bidusigurira uyu ni binini vraiment Hado abidusigurira uyu nyene bikorwa n'ingene ego kunu vyimbugwa ku mazina nitwa Fabrice Uwimana engineer agronome mu bikorwa bya Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cyacu kiza cy'u Burundi. Tukaba turi ahe Bugarama ku mutumba Mpehe zone Bugarama intara ya komine Muramvya intara ya Muramvya. Aha mubona ni umurima w'hegitari 5 ugabuyemo kubiri. Uruhande rumwe ruteyemwo ibiraya urundi ruteyemwo ingano. Okay, nakuva igihande cyose ni cibirayi. Ruhande kurimo nugwa ibiraya. Ibiraya by'imbuto zirobanuye nkuko mu mahangiro dusanzwe dufise arayo kugwiza imbuto kugira ngo tuzigwirize abende gihugu bashobore kuronka akabuto karobanuye hafi yabo kandi ku giciro ciza. Rero ni mwiyo ntumbero nyene mubona umurima mwiza twarimye twimirije kwimbura hamura twamaze gukurako amababi yego twabibonye kugira ngo bikomere urukoba tuzovyimbure bidashobora gukobagurika. Yego hanyuma rero nkuko bisanzwe dufashanya n'ikigo izabu ni ikigo ca leta kijeje kuduha imbuto zo ku rugero rwa mbere zirinda ingwara kandi zimbuka cyane. Rero mu migambi ya Son Excellence hariho umugambi nawe yaciye abona yuko izabu ni ikigo kinini ariko kubera ihimiriza yanye n'icubahiro kugira ngo abene gihugu bakunde kurima no kuvuga izabu ntigishoboye kubashikiriza imbuto kugira ngo bose bakwigwa. Nawe yaciye yumvira yuko nawe yofasha akubaka ikigo gishobora kuyisahiriza mu kugwiza imbuto zo ku rugero rwa mbere kugira ngo natwe n'ahandi n'ahariya dushobore kuronka imbuto mu zindi ntara zitandukanye ziboneke kandi ziri ku giciro ciza kandi zitanazimba. Duhora tubona iyo abagwiza mbuto barimye nk'ubu ugasanga ntibakwemwe ibiraya vyo kurya babibitse uko babisoromye uko nyene. Mbega ngaha nico kimwe canke ngaha murabona mukavuga ati ibi ni ivy'imbuto ibi navyo ni vyo gushora byo guteka. Uko bisanzwe bikorwa mu buhinga bwo kurima no kuvuga mwabonye mwibango rimwe twasoromye ibiraya binini cyane gose barabibona binini cyane duca tubikuramwo hama tukabishira muri kategori y'ivyo gufungura. Ivyo bito nabyo kubera ari byo uri kuratera bigwira bivyo bitakoga nivyo rero duca dutera tukaca tugira n'imbuto ivyo binini navyo gacha bikora bagacha tubidanaza kugufungura. Mbeko batabizi ibiraya kugira ngo umuntu arinde abitere bitwara uburyo bungana gute hama bikerera iyo hageze ko babisoroma naho babivyerera igihe kingana gute? Ibiraya keshi vyerera kuva ku minsi 90 kugera ku minsi 100
na 20. Fa nishobora kurenga. Oya ntishobora kurenga. Hama mu kubitera nako ni kuvuga umaze kuronka imbuto irobanuye nziza urayizana ku murima hama ukayitera ku buringanire bwa 75 kuri 30 kugira ngo nka cyane nk'abantu bagwiza imbuto batagomba kukwimbura binini cyo bitera kuri kanozeye icyo no kwita assiette nutritive iri ntoyi kugira ngo ntibizobe binini cyane kumena babwira kare atashobora gusanga wimbuye binini bivanye na assiette nutritive wabiteragiye n'ukungene wabifumbiye rero twebwe tubitera kuri katema ya 75 contre 30 kugira ngo turonke bito vyinshi bizoba ivyimbuto yego je kazi kandi fise twasanze mwabikase mbega nake kamaro ko gukata ibiraya kugira ngo gukata bibabi byo hejuru mugasigaza ibi hama hageze kwimbura ugasanga muhihaye imisi kugira ngo muze mwimbure mwakora iki murinda murabikata turinda kubikata kugira ngo dufashe kurukoba gukomera urukoba rw'ikiraya kurukoba rw'ikiraya ko mu gihe ubisoromye bidakase bica bikubagurika kajyaga kashatu ko hejuru kavako yari imbuto gacha yononekana bica tubikata mu kiringo c'imisi 14 minimum kugira ngo tuzoze kubisoroma nubwo gikuba ku kindi atacyo kibagi kumagi gikomeye yego nk'ahantu ugereranije hangana guta mwateye twateye kuva hari inyuma gushika hariya aho ibiraya ni hegitari 2 n'amare 31 hari nka mwiteze kwimbura ibiro bingahe turahiteze mu 36 à 45 tonnes mwateye ibiro bingahe twateye itoni 4 zine mukaba muzokwimbura 35 harimo inyungu cyane nani ndaduze kurima vraiment karibu turabateye nagira ndi bibiraya karibu turabateye intege dufashe ku shitsa ihangiro rya Son Excellence ku mufuko wose ugira ico ugira faranga umunwa wose ikibazo kimwe je nshaka kukubaza wewe ukora nk'umu agronome wewe ku giti cawe canke uravye nk'isomo Nyenicubahiro ashaka gutanga wewe bimaze kukungura iki uretse ko uba uri umukozi ariko akorera hano nk'umukozi wewe bimaze kukungura iki canke uravye mu kibano hari ikintu bane bamaze kwigira ko mu bijanye n'uburimyi barabiye kuri Son Excellence bo wihereko sagasishishwa rumuri najyo yabona ndavye yego saneza umeze neza uretse uko nsanzwe mfise akazi nkora mu bikorwa vyiwiwe ndanezererwa no kuba nanje ndiko ndakora ibintu nize no kuvuga au niveau pratique biramfasha ivyo nakuye mu ishuri nkashobora kubyapurayinga kubihindura mu bigaragara nkabigaragaza habona hanyuma kandi izi projet za Son Excellence ukuvuga abanyagihugu bo ngaha baronka akazi icyo ni cyambere bakaronka akabuto karobanuye hafi yabo kuko turiko turabakoresha turabigisha ati namwe nimwagenda kurima iwanyu muze mubikore mutya kugira ngo namwe muzoro muronke umwimbu ushimishije utandukanye numwe mwahora muronka ndetse n'umusese karamuzoronka muro ushore ku isoko muronke ya mafaranga bararonka akazi bakaronka imbuto zirobanuye hanyuma bakakura n'ubumenyi mu byo tugenda tubigisha uko twarinze tuza ngaha ntitwaje inyungu hanini turondera nuko abene gihugu ibikorwa cyuko turakora bishwara kuri hashoboka kuri hashoboka kugira ngo twese tugwize umwimbu dushobore kuronka umusesekara dushobore kuronka umwimbu ushimishije yego bon je nibaza ko twogushimira urakoze cyane tuzoga ngaha tuje kwimbura tuzoza kuvyereka abantu ivyo bintu twavuga ngibi kugira ngo bamaze gukura ko ibinya hasigaye imisi mike cyane yego guhera ku itariki ingazi bizoba zigatoza juzo baziheze amaje bitangura reka tugushimira kwashika uza kwimbura ibiraya uza mu Burundi murakoze papa Burundi sasa murakoze cyane ubu tuvugana twivuye mu biraya ubu naho tuje mu ngano babona ko ingano zitotahaye
zisa neza Zisa vye. neza. Ziravyibushe. Ziravyibushe gose. Yeah, ziravyibushe bro. Niko babivuga. Ziravyibushe. Yego. Zisa neza tout simplement. Yego. Ya ubu nabo batubwire ngira ngo ingene ingano nazo ingene biba bitunganijwe, ingene biba bimeze. Ego murakoze. Yeah. Nkuko twavuze twacyari Bugarama nyene. Tugiye ku ruhande ruteyemwo ingano. Ni kuvuga uruhande rungana ni hegitare 2. Nibice n'amahari 51. Yeah. Murabona zigomba zere zisa neza. Igihe cyo kukwimbura kiriko kiregeretsa. Izi rero izi ngano ni ubwoko nabwo nyene twakuye muri Zabu. Yeah. Ni ubwoko bwa SN64. Ubwoko buro imbuto irobanuye kandi bwimbuka cyane nkuko twebabwiye. Ziri ku rugero rwa prebase. Ni kuvuga twe tugomba dushi twimbura amabase. Abandi bagwiza mbuto cyangwa abandi barimyi baze kuguriraho kabuto kimbuka kandi karobanuye karindi ingwara kimbuka cyane. Aha naho mutandukanya imbuto gute? Mutandukanya n'ingano zo kufungura gute? Imbuto ziva hanyene imbuto ziva ngaha nyene. Gihe twimbuye turazikubita twaje kugenya turazikubita amatwa zipepura kuramwo imbuto. No kuvuga ngo hanye hoho no kuvuga ati turapima imbuto turazisigaje turapima zo kurya navyo nyene turazisigaje. Nibaza ko ho atavyo kuvuga ngo turobanure nziza canke tugire gute. Oya ziba zisanzwe zo zisanzwe nziza deja zose ya. Mwahateye iyo variete numvise umenga ni shasha kugira mu gwiza imbuto yoba yaringana gute mu kizimyumva ingana gute? Ni kuvuga twateye kuri izi hegitare 251 twateye ibiro 420 Cingana. Mugabo twiteze hafi toni kuva ku toni 5 kugira kuri 6. Mbega mutegekanya ko ayo mabaje muzoce muyatanga canke namwe harayo muzosigarana kugira ngo pour la prochaine fois. Canke muzoce mubandanya muzana izindi baze kugira ngo iyi variete bandanye gwira? Ndi kuvuga mu gihe abagwiza mbuto bandi bazikeneye turazitanga, mu gihe batazikeneye naho tukazigumya tukaziteragira tukongera tukazigwiza ku rugero rugira kabiri. Yego. Mbega muravye igicapo canyu ingano ziri mu bintu bizimba cane kubera ko n'amasozi zirimwa usanga atari menshi. Mwebwe nifuza ko mukumye muronka umwimbu ingano nk'ikiro coja nkuko musanzwe dusanzwe dufite ikivugo orientation twahawe na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Kivuga kiti umunwa wose uronke amafaranga, umunwa wose uronke icyo fungura, umufuko wose uronke amafaranga. Ni kuvuga ni muri ntumbero nyene twebwe twipfuza yuko ubwa mbere twogwiza umwimbu umusesekara tukawudandaza bakawufungura. Hanyuma maze tukaronka amafaranga tukaronka n'intuzeye nivyo gufungura. Ni kuvuga twebwe twifuza yuko mu gihe umwimbu wabonetse twese twamaze kuba impliqué muri ico gikorwa cyo kurima twagwiza umwimbu. Mu gihe umwimbu maze kuboneka nta muntu aza gushinga ibiciro. Umwimbu maze kuboneka ibiciro biragabanuka. Hama ibiciro bimaze kugabanuka faranga rigira agaciro umusanga iterambere aho ku muntu no ku gihugu. Hari ibiciro mwamwe yategekanije gushirako kugira ngo umukompaye n'ivyo nibiri ku isoko no munsi ziri ku isoko no muzigeze kurangahe mugo mwamwe yarigeze mwimvira gutegekanya ikiro ayo muzokigurisha? Twebwe twifuza yuko nko ku isoko ingano twe zagwibumbe 5 turifuza kiro n'imiburiburi tukakizigurisha ku bihumbi 2 2,500 kugira ngo umuntu wese ashobore gusuma. Yego.
reka tugushimire. Murakoze cyane. Turakunze ukuntu batwakiriye, turakunze ukuntu abagronome bonga muri no mirima mwitunganije vuba guma mu kazi uko bisa biragaragara ko muvyitayeho biragaragara vuba ko bavyitayeho bisa neza birabagariye ni ibintu biryoshe kubona ego hari umucuti wacu turi kumwe afise akabazo minyoni nabaze nanje mu mirima yose twagendeye ya Nyenicubahiro w'igihugu turabona ko ari imirima subiramwo ako kabazo ko ya micro ntiyari bwagushikire. Mu mirima yose twagendeye ya Nyenicubahiro umukuru w'igihugu turabona ko ari imirima ishajije kandi iteye igomwe. Nigiki mwobwira abarundi? Murakoze. Jewe ico no tanga nk'ubutumwa ku barundi no babwira yuko nabo nyene nkuko Nyenicubahiro yama abivuga kugira umwete kugira bivanye ego nivyo umuntu kugira ahantu hatoyi birashoboka mugabo urashobora kuharima mu buhinga kandi ugatera imbuto irobanuye ukimbura neza no bifuriza kugira umwete bagakora kuko ukoze nta nzara agira. Mbega umuntu yobakora mwino mirima ya Nyenicubahiro umufuko bufise amafaranga? Ivyo ndabihamya sinobideha kuko nabo nyine bo bishingira intahe ngaha amafaranga bari nayo kuko niyo tuje nk'ubu twimirije iyi mbara twavuga ati tugomba dutangure kwimbura ni kuvuga usanga abantu baje kubwishi kugira ngo baronke akazi. Ego twovuga yuko rero zino ndimo za Nyenicubahiro zahinduye imibereho y'abene b'igihugu bo mwaka karere. Nigiki birata Nyenicubahiro umukuru w'igihugu? Icyo birata bwa mbere barirata kuba yarazanye imirima ya kijambere ngaha kuko baraharonka imbuto zirobanuye bakaharonka akazi bakaharonka n'ubumenyi kuko turiko turabikora sitwe tuvyikora turabereka ingene babigenza nabo bamaze kuva ngaha bacaja kubikora mu mirima iwabo hama batwitiye baje konda akabuto karobanuye turaborohereza tukabaha akabuto karobanuye kimbuka kandi karindi ngwara. Akajambo kamwe kwa Sebarundi niyubahwe cyane. Murakoze.